Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya munani z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza hano nakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho umwe wese adukurikira aherereye. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ndatangura nkugeza ko ino nkuru itari nziza ivuga ko i Nyanzarake hatowe ikiziga. Hari ikiziga c'umuntu catowe kuri uwu wa mbere w'uwa gatandatu Munyonyo bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Ico kiziga nticamenyekanye kubw'amasoko mu gipolisi. Hafi y'umugwa mukuru wa Nyanzarake mu gice cimbwamwo umusenyi niho hatowe ico kiziga. Igipolisi caho kiremeza ayo makuru kigatomora ko ikiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanzarake mu kurindira ko uwo muntu amenyekana. Iyo nkuru itari nziza ni mukanyi ku buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi n'ubundi i Nyanzarake ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko hari ingingo y'umushikiranganji w'indero icanishamwo. Umushikiranganji w'indero yarafashe ingingo yo gusubiramwo itangwa ry'akazi mu mashure shingiro. Ku rutonde rw'ivyarabwa benshi mu bigisha basanze batswe ivyigwa mu mashure yo mu mwaka wa kane mw'ishure shingiro. Nubwo biruko i Nyanzarake mu ntara ya Makamba ni ukuvuga mu bumanuko bw'Uburundi, iyo ngingo ntiyashizwe mu ngiro n'abayobozi bamwe barabwa nayo. Abigisha bariyamiriza ico bita ikimenyane. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge igiciro c'inyama caraduze. Abaguzi baridogera ukuntu igiciro c'inyama caduze. Bavuga ko iyo ngingo itumvikanyweko kandi abajejwe intwaro bari babemereye mu minsi iheze ko bazocungera igiciro c'inyama. Abayangayanga ndetse n'abadandaza inyama bo bavuga ko igiciro caduze kubera ko mu Rumonge, ni ukuvuga mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, hatagira inka zo kubaga. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndibukugezeko ino nkuru ivuga ko i Malawi, ni ukuvuga mw'ikambi ihaye indaro impunzi ya Zareka, Abanyarwanda batandatu baciriwe gupfungwa imyaka 5. Abantu batandatu harimwo umwe arongoye imwe mu mazone agize ikambi ya Zareka n'abandi bagabo 5 baraciriwe urubanza kuko ata mpapuro bafise. Abo bagabo bose bari bahawe indaro n'uwarongoye abandi ata ruhusha. Ubutungane bwa Malawi bwabashengeje mu rubanza rw'ikibiriraho nk'abahungabanya umutekano. Isayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kubigutohoreza, hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko i Nyanzarake hatowe ikiziga. Hari ikiziga c'umuntu catowe kuri uwu wa mbere w'uwa gatandatu Munyonyo bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Ico kiziga nticamenyekanye kubw'amasoko mu gipolisi. Hafi y'umugwa mukuru wa Nyanzarake mu gice cimbwamwo umusenyi niho hatowe ico kiziga. Igipolisi caho kiremeza ayo makuru kigatomora ko ikiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanzarake mu kurindira ko uwo muntu amenyekana. Uwo munsi nyene muri iyo komine hari umusuma yakomerekejwe n'urusoro ku mutumba Kabondo. Kubw'abanyagihugu ivyo vyabereye mu bigo vya Paruwase Gaturika ya Nyanzarake hafi isaha 7 z'ubuca. Abasuma 3 baruriye uruzitiro binjira mu bubiko bw'ibikoresho vyo kubaka. Mu gihe bariko bariba baciye babonwa n'umupolisi yari kw'izamu.
yaciye arasa umwe muri bo yitwa Serge Bigirimana w'imyaka 37 aturuka ku mutumba Siza zone na komine Makamba uko akaba ariko abanyagihugu bavuga ku bw'amasoko yacu ibikoresho vyibwe vyatowe mu ishamba abandi basuma babiri baracari mu kinyegero iyo nkuru turabandanya kuyikurikirana yose uko yakabaye tuzaja tuyibashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure idahengeshanya kubashikiriza amakuru agezweko ariko aravugwa irya nino nayo kandi tukiri i Nyanzarake hariko haravugwa ingingo y'umushikiranganji w'indero icanishamwo umushikiranganji w'indero yarafashe ingingo yo gusubiramwo itangwa ry'akazi mu mashure shingiro ku rutonde rw'ivyarabwa abenshi mu bigisha basanze batswe ivyigwa mu mashure yo mu mwaka wa kane w'ishure shingiro nubwo biruko ariko i Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi iyo ngingo ntiyashizwe mu ngiro n'abakozi bamwe bamwe barabwa nayo abigisha bariyamiriza ico bita ikimenyane iyo ngingo y'umushikiranganji yaraba abigisha bose bafise impamyabushobozi za DCT mu gihe binjira muri uwo mwuga kubw'amasoko yacu igihe batumenyesha iyo ngingo twayakiriye uko nyene abigisha bose bafite DCT bategerezwa gushirwa mu mwaka wa gatatu w'ishure shingiro abayobozi b'amashuri bafise izo mpamyabushobozi barabwa n'iyo ngingo uko akaba ariko abigisha bavuga bariyamiriza inyifato ya bamwe mu bajejwe indero baretse abayobozi b'amashure kandi bategerezwa gusubirizwa abayobozi b'amashure shingiro ya Mugemera ya gatatu Nyabitaka Nyanzarake ya kane Nyanzarake ya gatandatu na Mwimbiro bagumye mu mabanga yabo ni ikimenyane n'akamwana wa mama kuko ni abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD hatarabwe ikindi hakarabwa urupapuro rw'umutsindo dufise rumwe rero ntiboshira mu ngiro ingingo ugutandukanye abigisha niko bavugana agashavu abarongoye indero muri komine Nyanzarake na Makamba ntibaragira ico bashikirije nayo mu ntara ya Rumonge hariko haravugwa igiciro c'inyama caduze cane abaguzi baridogera ukuntu igiciro c'inyama caduze bavuga ko iyo ngingo itumvikanyweko kandi abajejwe intwaro bari babemereye mu minsi iheze ko bazocungera igiciro c'inyama abayangayanga ndetse n'abadandaza inyama bo bavuga ko igiciro caduze kubera ko mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi hatagira inka zo kubaga ikiro c'umusoso ubu kigurwa ibihumbi 12 mu gihe canga zigurwa ibihumbi 11 aho ni ukuvuga kuri buri bwoko bw'inyama hiyongereye ko amafaranga 1000 ugereranije no mu ndwi iheze ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu bagiriza abadandaza b'inyama kuduza ibiciro bo nyene ubwabo abayangayanga basigura iryo duzwa kubera ubukene bw'ibitungwa bibagwa ku isoko nta nka zo kubagwa zikiri muri iyi ntara dutegerezwa gushika i Makamba cange muri Tanzania kuzishikana ngaha bidutwara amafaranga menshi nico gituma dutegerezwa kuduza igiciro ni kugira ngo dushobore kuronka ayo twarishe mu kuzunguruza uko akaba ariko basikura abanyagihugu basaba barongoye intara kuganira n'abayangayanga kuri ico kibazo bakibaza ko hari akaryo ko kuduza ibiciro muri iyi minsi himirije iminsi mikuru iheza umwaka muri ruheshi guheze inama nkenguzamateka y'u Burundi yari yabajije umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ico bisunga mu gushinga igiciro c'inyama mugabo ntacavuyemwo nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko izareka mu gihugu ca Malawi no kuvuga mu ikambi haye indaro impunzi abanyarwanda 6 baciriwe gupfungwa imyaka 5 abantu 6 harimwo umwe arongoye imwe mu mazone hagize ikambi ya Zareka n'abandi bagabo 5 baraciriwe urubanza kuko ata mpapuro bafise abo bagabo bose bari bahawe intaro n'uwarongoye abandi ataruhusha
ubutungane bwa Malawi bwabashengeje mu rubanza rw'ikibiriraho nk'abahungabanya umutekano. Bose bahagaritswe mu ndwi iheze muri zone ya Karonga muri iyo kambi ya Zareka. Igihe bahagarikwa, igipolisi carasuzumye gica gisanga abo bagabo batanu b'Abanyarwanda si impunzi zo mw'ikambi. Bose co kimwe n'umukuru w'iyo zone nawe nyene aturuka mu Rwanda baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi gukorwako amatohoza. Ivyo ni ibivugwa n'impunzi z'i Zareka. Impunzi zari zisanzwe zikeka ko abo bantu boba bari mu murwi w'abasuma bitwaje ibirwanisho batera umutekano muke mw'ikambi haraheze amezi 3 kuko nta n'umwe muri bo yamenyekanye. Abo batandatu bose bikekwa babanje kujanwa gupfungirwa mu gasho k'igipolisi muri district ya Dowa imbere yo kungururizwa mw'ibohero rikuru rya Maura riri i Lilongwe mu mugwa mukuru wa Malawi. Mu gihe bariko barabazwa bemeje ko bari bamaze umwaka urenga muri iyo kambi kuwurongoye iyo zone ariko ko bari biteguriye gusaba ubuhungiro. Ku kibazo co kumenya impamvu batiyerekana ku murango bavuga ko batinyegeza ariko kandi ko batakunda gusohoka, ariko barahakanye ivyo bagirizwa ko boba bari mu mirwi ihungabanya umutekano. Nta kibi na kimwe twakoze, nta n'ubusuma twigeze tujamwo, uko akaba ariko basiguye bakongera koko bari baje kuramutsa uwo baturuka mu gihugu kimwe ari muri iyo kambi. Umukuru wa zone nawe nyene ntiyashoboye gusigura neza izo ngenzi zamaze umwaka urenga iwe. Sentare yagirije abo bagabo batanu kuba mw'ikambi batabifitiye uruhusha no guhungabanya umutekano. Uwo mugabo yabaraje nawe yaragirijwe gukora amakosha yitwaje ubushobozi ahabwa n'ico ari no gukorana n'imirwi y'inkozi z'ikibi. Bose baciriwe gupfungwa imyaka 5 bakaba bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Maura. Urusansuma rurakenewe. Igipolisi n'intwaro mw'ikambi baragize inama mu nyuma kuri uwu wa gatanu mw'ikambi ya Zareka kugira ngo bafate izindi ngingo z'umutekano. Abarongoye amazone basabwe gukora urusansuma mu bice bajejwe kugira ngo bamenye banandike abahaba. Nk'akarorero, uwurongoye abandi hategerezwa kumenya abarundi bari muri iyo zone co kimwe n'abaturuka mu bindi bihugu: Congo, Sudani, Rwanda, Somalia, Ethiopia n'ibindi. N'abinjira n'abasohoka bategerezwa kumenyekana. Abashitsi bamenyeshwe. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe n'umwe mu bakuru b'amazone nk'imwe mu ngingo zafashwe. Impunzi zivuga ko ziteguriye guterera muri ico gikorwa kuko zivuga ziti ni ku mutekano wacu kuko ni twebwe tuhagwa kandi ntidushobora gusamara kuko n'ubuzima bwacu bugeramiwe. Birababaje kubona umuntu w'abandi ari we aja muri ubwo bukozi bw'ikibi kandi ari we yategerezwa kuja imbere mu kugwanya ububisha. Uko akaba ariko impunzi zavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru zigaragaza umubabaro. Amarondo yo mw'ijoro no guhagarika imirimo isaha 12 z'umugoroba vyarashizweho mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano. Igipolisi, impunzi ndetse n'abasivile bacungera umutekano barakorana neza ico gikorwa. Uko akaba ariko izo mpunzi zigaragaza umunezero. Igipolisi gisaba impunzi ziba mw'ikambi kudoma urutoke kuri ico cose giteye amakenga mu ntumbero yo guterera umuganda mu gucungera umutekano muri iyo kambi ihaye indaro abantu barenga ibihumbi 50 harimwo abarundi barenga ibihumbi 11. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.